n'iteka ryo kwakira abaserukira ibihugu byose bari ngaha mu Burundi. Abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu baragendeye Ibanki BIJE hari kuwa 30 ruheshi umwaka wa 2021 muco bise indwi yahariwe imigenderanire no gufashanya mu iterambere semaine diplomatique mu rurimi rw'igifaransa. Indwi yatanguye igenekerezo rya 27 ruheshi umwaka wa 2021 ku civugo imigenderanire mu vy'ubutunzi biciye mu gufashanya kw'amashirahamwe yigenga n'aya leta hamwe no kwitunganiriza akazi mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere w'umwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Ku munsi ugira gatatu w'ugo rugendo baherekejwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere Isidore Ntirampeba bazindukiye ahari Banki BIJE ku mugwa mukuru wa politike Igitega mu ntumbero yo kwirabira imbona nkubone ibikorwa imigabo n'imigambi y'iyo banki. Umuyobozi mukuru w'iyo banki yabwiye abashitsi ko inyuma yaho leta y'u Burundi iboneye ko hari ubukene bw'akazi mu gwaruka yaciye yiyumvira gushinga iyo banki, akabasaba nabo nyene kuzana imitahe muri iyo banki kugira ngo bashigikire ugwaruka mu gutunganya imigambi yago. Kabaye kajyo keza cyane rwose n'iteka ryo kwakira abaserukira ibihugu byose bari ngaha mu Burundi. Yabayiteka kandi turabyishimira cyane kwizina ry'abo dukorana muri iyi banki, izina ry'abakozi bose twese twashimiye cyane gose ugo rugendo. Twebwe gushimira n'ubushiranganje mu buryo bujejwe hari imigenderanire y'uko n'ibindi bihugu kubona bashoboye gufasha kugira ngo uru rugendo rw'uyu munsi rubeho. Ica kabiri twaberetse rero ko ari intumbero ya leta nabo bakaba baje mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baje nk'abanywanyi bacu, nuko rero bosahiriza leta mu migambi irimwo cyane cyane imigambi yo gushigikira ugwaruka imigambi yabo y'iterambere kugira ngo tugwanye igihugu kigwanye ubushomeri ugwaruka ruwankazi. Rero twaberetse ko twokorana yuko boshobora kuzana uburyo bakabushira muri banki nayo kashobora kubutanga mu madeni yoha ugwaruka cyaye mu nyigisho ugwaruka rukenera kugira ngo tunganye imigambi yabo neza. Tushobora gusinya amasezerano n'ubushiranganje ubijejwe hamwe natwe bw'nyene muri banki kugira ngo dushobore gutunganya neza iyi migambi yabo ariyo yacu ugwaruka rushobore kuronka akazi. Sixten Yuhire amenyesha ko Ibanki BIJE ishigikira cane igisata c'uburimyi kuko ariyo nkingi y'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi. Imigambi ishigwa imbere ni imigambi na leta nyene ishira imbere. Imigambi yo gushabonye yuko ari imigambi izamura koko ku murindi munini ubutunzi bw'igihugu. Ivyo bita mu kirimi cy'igifaransa les secteurs porteurs de croissance. Ivyo navyo ni bisata by'uburimyi n'ubworozi, ibisata byo guhingura ibive muri n'ubworozi hamwe kandi n'imigambi iri muri bibe twita barokera rugendo secteur du tourisme hamwe n'ibindi byerekeye utugenegene no kwita artisanat. Mwomenya ko Ibanki BIJE yatanguye igikorwa cyo kugurura amakonte kuva ku igenekerezo rya 6/0 umwaka wa 2021. Ibikorwa byari vyatewe iteka n'umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira nawe nyene akaba yagiye yuguruje konte muri iyo banki. Tubibutse kandi ko hambavu yuko muri BIJE bugurura konte ku buntu bafasha ugwaruka gutunganya imigambi bakongera bakaruha ingorane yo kuyikora. Sugwaruka gusa n'abandi bose bipfuza kugura amakonti no kubika amafaranga muri iyo banki barakigwa. Ofisi icubaza uhamagara ku nimero 22 40 49 66.